Imana ishimwe. Ngomba kuvuga inkuru Imana yambwiye kugira ngo tuganire namwe. Umunsi umwe nari njyamye mu ijoro mbona umuntu ambwira ati raba jewe ndagiye nawe usigare urabaha aya manota aya makaratasi ubigishe ubashire ku kibaho babisome. Uwo muntu yaboneka nko kumega n'umwigisha aca arampamagara ampereza amakaratasi menshi cyane ambwira ngo ndashire ku kibaho kugira ngo abantu abo banyeshuri twari ko mu ishuri bayasome. Aca aragenda hanyuma nanje ubwo nyene cyandikangura ariko kuri ayo makaratasi nari nasomye imwe nsanga yanditse ko ngo mpere saa 4 kwandika. Nikanguye ndavuga nti mbega ibintu byose nibiki izo nkaratasi ni nyinshi kandi sinabonye ikintu na kimwe kuri izo nkaratasi. Ndagenda gusenga Imana kugira ngo ndayibaze nti Imana nze kwandika iki none ko atavyo mbona nandika. Urazi byo mu ijoro rose si byose ufata ku mutwe mugabo ntafata iyo saha yo kuhererako yo gutangurirako. Ncanje imbere y'Imana ndasenga Imana mbwira nandika iki. Ndagenda mu cyumba ndiko ndasenga Imana sinagira ikintu na kimwe mbona ndo kwandika. Hanyuma hageze ku mugoroba mu ijoro ndagenda kuryama. Ngiye kuryama mugabo mbanze gufata igitabo kimwe mu bitabo hari igitabo nayifise muhira cyari kimeze nk'iki. Ndazingurura ndasoma hari umuntu asoma ari ku gitanda agomba gusinzira. Nsoma kuri ku rukaratasi ruvuga ngo amasengesho. Ndasoma numva aya majambo aranyubatse cyane yerekeye amasengesho. Nshafata urukaratasi nk'uko umuntu yoba agomba kongera ku ikindi kintu ku masengesho. Ndandika ndavuga nti mu ncamake gusenga no kuyaga n'Imana. Amajambo akaguma yiburuka aho gandi ku gitanda ngiye kuryama. Ndandika inkaratasi rumwe mpeza nzana urundi nandika ngo numva gusa biguma vyiburuka. Nari nicaye ku gitanda aho hari saa 4 z'ijoro. Ndandika ngoma numva ibintu vyiburuka nandika gushika buraca ntaryamye no kuryama. Gushika buke naho bwakeye ndandika mbaraye nandika ngoma nicaye ku gitanda nyene gushika saa 10 z'umurango. Niho rero numva byose byari mu mutima biraheze byose navyanditse. Ncandegeranya inkaratasi ndavuga nti Imana yanje ibintu bishikiye nibiki. Hanyuma Imana irambwira ati none sinari nakubariye yuko ndaguhaye inkaratasi uze kwandikira abanyeshuri babisome. None izo nkaratasi nizihe? Izo nkaratasi nakubwiye naye majambo yose ubona wanditse. Ncankwanya za nkaratasi zose ndavuga nti Imana yanje nturakoze. Kandi Imana yari yambwiye ko mpera saa 4 mugabo iyo saa 4 sinanya ko ari saa 4 yo mu gitondo sinanya ko ari saa 4 yo mu ijoro mugabo byabonetse ko ari saa 4 yo mu ijoro. Ico ngomba kukubwira niki izo nkaratasi ndazegeranije naciye nkora igitabo citwa nkuko mukibona citwa ngo fundisha watu wangu. Nukuvuga ngo igisha abantu banje. Ivyo byose Imana yambwiye naciye ndavyandika ndabishira muri iki gitabo. None mugenzi uri kurankurikira iki gitabo uzogisanga kuri internet uzogisome nimba wumva ururimi rw'Igiswahili ugisome. Kirimo amajambo Imana yahishuye ko abantu bakwiye kumenya. Ico novuga rero hari inkuru imwe ngomba kuvuga nanditse muri iki gitabo nyene Imana yampaye ico gihe. Iyo nkuru ngomba kuvuga niki umunsi umwe Imana yanyeretse mbona haza umwarimu arambwira mbona turi kumwe n'abandi banyeshuri benshi kandi nkabona azaragenda ku mwana umwe wese amubwira amanota afise. Nkabona bamwe abasoma amanota yabo yari yanditse mu ruhanga akabashikira akavuga ati wewe ufise max amanota yawe naya none rero genda utunganye iki. Nkabona kagenda karamutse ubundi akaca soma ku kuboko kwiwe ati wewe ufise amanota ya naya wewe nta kwizera ufise wewe genza kuno. Ndabona mbega uyu muntu abona ibintu by'umuntu ninde naje ndamukurikiye aca arahindukira arandaba aca asoma amanota yanje
aca arambwira vyose, ambwira ati wewe tunganya aha, gira neza aha. Bimwe byose byari mu mutima wanje. Yesu we, uyu muntu ni igitangaza, uyu muntu ni nde? Hanyuma amaze kumbwira nanje amanota yanje, nshaka kumukurikira kandi nguma ndamugena abwira abandi. Aca arambaza, arahindukira arambaza ngo wowe ko mbona uguma unkurikira kandi nakubwiye amanota yawe mushaka iki? Caramubwira jawe ico nshaka ngomba nanje menye ingene nzohora nsomera amanota abandi ndababarira amanota bafise. Aca aratwenga, aca ambwira ngo ntibigoye, ngo ugomba kumenya amanota bafise ngo uzorabe yuko arya amapoint 17 yose bayakurikiza, ingingo 17. Ambwiye gutyo canikangura, mugabo nikangura nibaza nti Mana, izo ngingo 17 nizihe? Ko muri Bibiliya dufise amabwirizwa 10, none izo ngingo 17 nazo nizihe? Canavuga nti Mana, nimba ari ubimbwiye ndasavye bisobanurire, usubire ubinyereke ndabimenye. Subire gusinzira musi ukurikira, Imana icinyereka nka film, mbona umumbengano umuntu azanye cassette video ayishira ku meza, hanyuma nkabona nya cassette video twari kumwe n'abandi bapasiteri n'abandi bakozi b'Imana twicaye, mbona yiyugurura yonyene nko kumengana igitabo kiriho kiriyugurura, mbona film iguma igenda yerekana ibiri muri iyo cassette. Nshuti mugenzi, nabonye amajambo ateye ubwoba, nabonye ibyaha bikorerwa muri iyi si. Imana ivuga yuko dukwiye kubiheba. Iyo cassette kubera aguma yerekana ibintu nyene bibi bikorerwa muri iyi si, zabona hazi undi muntu ashashira ku igitabo kugira ngo ntidusuye kubibona, kuko twari twicaye n'abakozi b'Imana tugatinya tukumva isoni ingene bariko barabibona. Ariko ico nagomba kukubwira ni iki: izo point 17 tuzosubira tuzivugane ko nzozikubarira mundi musi ifise umwanya utomoye. Ariko ico nagomba kukubwira izi saha niki nuko gushika uyu musi Imana ivuga, kandi Imana ikurugikiye imburi ikakubwira ati iki niki niki niki, uca ugikorera akazi mugenzi, uca ucumviriza ukore nkuko Imana yakuburiye kubwira. Ico navuze kare nani navuze nti Imana ikurugikiye imburi nukugira ngo wewe nyene urabe ko iyo mburi ikuranga, kandi usanze kuraba uca uhindura ingendo zawe. Naye mapoint 17 nzakubwira idonido, ariko ico nagomba kukubwira muri uyu mwanya nuko Imana ivuga kandi Imana ibona, kandi Imana iraje umuntu wese nibikorwa akora, n'ivyiyumviro bikiri mu muntu utaranabikora ukivyumvira gusa, Imana irabizi. Mugenzi uri kuranyumviriza, ndagomba ngo tuzokurikirane ku gice kizokurikira, ariko ngigejeje ngaha wewe ubwawe umenye ko Imana iriho kandi ivuga. Imana iguhezahira.